Hello guys, nibaze ko mumeze neza ni kuri KZ TV ndababwira yuko mwa murakora subscribe kugira ngo tubandane tubaye ibintu bimeze neza. Guys kuri YouTube ni Kevin The Hot Media. Guys kora subscribe kugira ngo tubandanye tubaha ibintu bishushe. Mwari mumenyereye ndabazanira impano zigiye zitandukanye n'umunsi turi kumwe n'undi muntu. Novuga yuko sinomuvuga izina arabibwira ndababwira yuko mwuguma mutuba hafi kugira ngo tugume tubaha ibintu biryoshe. Gute? Nsa. Umeze neza? Yego. Kubatakuzi ndibaza aho bibwira kugira ngo bakumenye. Mbona twa Judy Kayere Dihimbare. Ndomenyesha amakuru. Ya mwamwumvise Judy Kayere aba benshi bakuzi kuri ye radio Colombe FM no kuri E+. Ya mwamwumvise ngira bumviriza radio Colombe ngira muramuzi. Judy Kayere watanguye journalisme ryari umwaka uhe? 2013 niho niga journalisme amakuru yanigiye ku radio ariko iratangwa ari Colombe kitangura kwemeta muri 2014 niho natangwe rero umwuga neza na neza. Vyarakoroheye kwinjira mu mwuga wa journalisme? Vyarakoroheye? Sinavuga ngo byari ko natanguye ndavyiga baratwigisha ikintu c'amezi 6 tuko turagira théorie na pratique. Après ngaho onyene twaciye dutangura rero neza gukora du fait que natanguye twese turi bashasha nta kintu na kimwe bon cari giteye ubwoba ko twese twari bashasha. Yego. Judy Kayere urabona mu Burundi ni ibintu bigoye cyane aba journaliste uri kuraraba neza ngorane dukunda kuhura nazo ibintu usanga bitugora cyane. Bon aho simbona neza ibyo novuga mugabo ishanze coco kimwe ikintu cambere kitugora ni gushobora gushikira neza sibyo umuntu abakeneye. Hari igihe usanga ufise ikintu ushaka guha abantu ukavuga uti ndashaka kwicara ntange message canke mpanure urunganwe kanaka bikakugora kugira ngo ushobore kuronka abantu bashobora kugufasha mbabayamvite kanshi baragoye umwanya wabo uragoye ugasanga kandi na sujet si zose ushobora kubutraita kuko hariho ibindi usanga biri tabu udashobora gukora ko uvuga uti ibinini nabikora ko ifuko ngenda buhoro buhoro kuko ugiye wihuta hari ibindi usanga uri kurica muri kahiya yawe cyangwa mu buzima bwawe bwa misi yose. Judy Kayere niya kategori kunda kukugora iyo batumiye bakankaye niya? Bon en fait kategori nimwe gusa nta ninyo nigera nkora ni politique ibindi byose biri normal bisemple. Abukunda gutumira bakanka? Bon byatangwe avant niho natumira bamwe nkakuza bose mvuga ko ngo barankakuza peut-être barabura kwa kuntu bavuga ati naho bine mushasha ibiki baraba abartiste bafise aba personnalité bafise izina bamaze guheza rero kugira baze byaragorana nanje nshampitamwe yuko mvuga nti bon adashoboye kuza cyanda mukasa ndike kumurondera ngorane nabo mbona yuko umengo babaroroshe kuboneka. Ubuze abo barahejeje nabaki aba haute personnalité hari abantu en fait bamaze kwishiramo yuko nous on est des personnes rares naho nyene tumva turafise ibintu dushaka kuvuga mugabo sukuvuga ko dushaka kuja kubivuga ku muntu wari wese. Judy Kayere E+ ni TV online ya ni gwawe canke Rosando ni gwawe ya Judy Kayere kuri E+ ni vyahe bintu ubona kugira ngo uyishinge bya byafasha umwanya ungana gute ko tuzi biguye? Bonje ndi wa muntu fise projet igateba gutangura ibipfuye. Ndibuka ko umunsi nari mvuye gukora iganiro hama hariho cheno nakunda cyane iyo muri Etats-Unis yitwa iyo nayo berekana ama émission bon en fait c'est ama émission berekana matérialité y'aba artiste rero ako kantu gusa karankora ko ndavuga ni bon mu Burundi turafise ibintu
byinshi bitandukanye mugabo turakeneye entertainment iri ku rundi rwego and turashyira ko plus bomba plus c'est plus ça augmente toujours. none uwo kura ku artiste nk'abahe? Bon jewe sinkora ku ba artiste nkora ku ba jeune. Ku ba jeune? Ego. Urumva ari umupapa ari umu artiste ntimukorerako? Non, umujene n'uwari we bon jeunesse urazi jeunesse umuntu wese yiyumva ko ari umujene numva aba ari umujene. Si umupapa canke si. Wasigurira jeune carico? Pour moi jeune umuntu afise une âge mature mugabo kandi akora ikintu aciyumvamo agakoresha ishaka akavuga ati hari abantu usanga umuravye kuri visage ubona umengo n'umutama cyangwa ubona umengo n'umwana mugabo ibintu akora akabikora abifise ishaka bifise biri mu ubona nyene ko harimo amaraso ashusha ukuntu. None uri mu yiyahe category? Ndi muri yo nyene y'abajene ziri jeunesse. Urubatse canke? Ndubatse. Urubatse. None ko nzi umuntu yubatse burya araje mu bajene aje muri category y'abajene canke? Mana yani ari ndibuka ndamaze ko na emission ya environnement ya Mbonerane. Mbonerane burya ntabwo ndavuga ko ari umutaha. Nawe wacushira Okay, mwabyumvise E+ kuri YouTube ni gute babwire bakore subscribe? Okay, E+ ni ugiye kuri YouTube wandika E+ 257 kuko ndamaze igihe haraheze iminsi umuntu wese ndamubwiye ngiye subscribe kuri E+ cyangwa ati none ko twagiye tukabona sinzi ibintu by'abahindi abarabe biki. Ego E+ ni nakajambo gato keza karyoshe mugabo kandi gakoreshwa n'abantu benshi bari mu bihugu bitandukanye. Mugabo gishize ko 257 urumva ko ari E+ Burundi. E+ 257 iciza. Kugira ukore iyo E+ uri watubwiye kuri muri ni radio ya Colombe. Barakwemereye kuja gukora iyindi TV kandi usanzwe ukora nga ntibaci bavuga ati wavutwa ibi biganiro ubitware kuri E+. Ndi creative man. Ndi creative? Ndakre. Nicaye ikiganiro maze gukora. Bon, kuri radio ndabifiseyo hama E+ nayo narayikeye au début yarangoye mugabo kandi petit à petit abantu bagiye barayitahura baranyumva. Okay. Kuri la Colombe ukora ikiganiro cyayo? Kuri Radio Colombe nkora émission musicale. Émission musicale. Yitwa Buja in Game. Buja in Game. Niwe createur wayo cyane? Byagenze gutubwira wiyumvire ku giti cyose na ushaka. Cyambere cyo ibiganiro by'umuziki ni byinshi cyane mu Burundi. Kandi umuntu wese agihitina ashaka. Rero jewe nabona ko ibiganiro byose n'uguhamagara mu system mugashikagiye mukavuza indirimbo yiwe bikini. Ubwo rero ncavuga nti shaka dukore emission imwe umengo twicaye kwiriga. Tuko turatera inkuru tugatera blague ibintu nk'ibyo. Ari kwi radio. None. Mugateri kandi narizi ibyo nivyo ko muri ko muratera mukagirira igara narizi ni video abari nka video kandi ari aho none kwi radio. Bon. Ofete ni nivyo nakubwiye umuntu wese arakayaba abashaka yuko ikiganiro cyo kiba kirimo hari abantu uvuga kubya bateje kugira ngo ari ikiganiro shaka ko twicara tube calme tube seriye nanje rero narabonye umengo umuziki ni ibintu biri seriye ntibijana umuziki ushaka ko umuntu atanga message yiwe ayiyumvamo ko ngena ifo kuyikora nawe umwereka yuko umutahurana umva ifo ko twicara nk'abari kwirigara tukavuga tugatera inkuru tukaganira bijanye n'umuziki wiwe kujanye ubuzima bwiwe kungene ni societe kungene babafata ikintu nk'icyo. Okay, turabona abajournaliste bo mu Burundi turi benshi mugabo nagomba ndakubaze mbega uri kuraba abajournaliste mu Burundi kuri wewe ni ya nyungu maze kubironkamwo canke ni cyayi kintu maze gukuramo uvuga ati iki kintu koko nayikuye muri journalisme niki cyane naronse societe intahura cyakabi naronse umuryango. Okay. Agenda kunda kubaza ibibazo byinshi mu buzima nagomba ndakubaze ni cyayi kintu wanka ko umuntu akubaza kandi wanka yuko akuvugako ubesha sinkunda umuntu ambeshe ukunda bimaze kubeshera iki
ni byinshi reka tubyihuse par exemple oya reka tubyihuse oya kukivuga n'ibisanzwe kugira nanje nitwahora sinze ndakivuge mbwira nk'ikintu umuntu yovuga turaza abantu benshi barakunda kubesha mugabo bashobora kuvuga ati avuze iki kintu namufata nenda keneye kimbwira abartiste barafise ingeso yo kwiyambika ibintu atari byo du fait que jendi umugore kandi umukobwa hari igihe bumvikanye neza ufite hari igihe usanga uri kurakorana n'umuntu ugatahura carrière yiwe ukavuga uti carrière yaje ngo ndayisapoting ubu bacabisha mu bindi bintu mu bwonko nk'icyo tunabwiye umukobwa yes then ndibuka yuko hari umu artiste ndamuvuga mugabo izina oya ndamuvuga hari umu artiste nigeze gufasha muri carrière yiwe narakunze gusukunge naririmba ndakunda ukunge nakora ndamusapoting mais à la fin mu nyuma sinzi ibintu yishizemo mu bwonko sinzi ibintu yibwiye atangura gukreya iyindi sinzi atangura gukreya iyindi mbono mu buzima bwiwe kandi byarambabaje mugabo naravuze nti bon ni uburenganzira bwe bwo kuvuga ibyo ashaka urumva yihinduye ko bamubona look no yarahinduye l'histoire yarayihinduye ayivuga ukundi kuntu je atarona était ensemble en couple byarambabaje mugabo ndavuga nti bon okay uwo mu artiste none ni umurundi cyangwa yitwa gute oya basi vuga izina neko mvuga ni bibi urashobora kumuvuga namubikira akabanga basi okay nta kundi uri umu journaliste watubwiye byinshi ngorane wabwiye urahura mbega kandi watubwiye ko wanabyize iby'ubujournaliste kugira ndazi hari abenshi baza kubikora batabyize usanga bagenda barahura n'utuntu kanaka ndagomba umbwire journalisme yatanguye ryari byagenze gute journalisme yatanguye ryari byatanguriye hehe twagiye ku ishuri rero ndakubajije mbiriza teori ntayo nzi ntungo uzi pratique bon igihe tujya twiga twigijwe n'ababenino muri 2013 batwigishije selon ibyo tugiye gukora ibintu birebire ibintu by'iki bya sinzi ibyo ku ishuri byandagutakiye no aho rero nzamugurishije no ku ishuri gahunda haza narinzi n'umuntu yagiye kukwigisha informatique arababwira ati yatanguriye aha byagenzwe oya no twe ntitwize uko rero noya ntitwize base ya journalisme twize base y'ibintu tugiye gukora ego okay ndanagushimira cyane ko wanyitaje ndabona amasaha ariko araturega wakoze cyane merci beaucoup bakunzi ba KZN TV ndababwira yuko twari kumwe n'umwe dukora umwuga umwe ndababwira yuko muba kora subscribe kugira ngo mudushikire dushike aho dushaka gushika murakoze cyane twari kumwe na JD Kaya ciao